era muri transfer yavuze kuva ku munsi wa gatanu masaha y'ijoro byatanga kuvugwa saa 4 z'ijoro gutyo zirenga ko minota mikeya afisa twe tugisohokana twaciye tubona inkuru ikorotse ngo Real Madrid s'intéresse ya Diomande tugisohokana makuru natangura kuba acicikana mu buryo bumeze neza cyane tumunamutse cyane Big Boss afandraja kwizera kameze neza ubwo ngo bisobotumwe ko ari kumwe natwe kandi Imana muheza giye cyane atari nonga Imana muheza gira ubundi muntu uzi ko turi kumwe ko yaguze radio yavyo ni muganga Terence oya mugeze nawe tumushimire ko yamari kumwe natwe cyane no mu mudugi wiwe yamari kumwe natwe sike ko nzomaza ko no mu ndege naho install radio nawe usanga gatanga byoshoboka cyangwa nawe yitwara ko imbere kwinjira mu ndege ashaka kubabwira ati icyambere indege yanyu irafata na 6.3 birashoboka idafarati ndayihindura nje mu gihe turabutse cyane net twizere kameze neza transfer ya Diomande ni transfer yatanguye kuvuga kuva ku munsi wa gatanu masaha y'ijoro makuru akoroka avuga ko equipe yitwa Real Madrid iri interesse cyane cyangwa se yifuza cyane mu buryo bwihuse uwitwa Diomande no umusore akiri mu myaka 19 w'umunya Cote d'Ivoire bwa mbere byatangiye uvuga ko equipe yitwa Real Madrid ishobora kumutanga ko miliyoni zigera ku 100 ariko biza guhinduka mu nyuma tubwirwa ko equipe yitwa Real Madrid ishobora gutanga miliyoni 120 ariko cette fois ci n'ubu bivuga ko equipe yitwa Rasenball Leipzig ari mu geza muri kano kanya ngo yimwifuza ko miliyoni zigera ku 130 ni transfer kandi ivuga ko uyu mukinyi ashobora kuba yasabwe n'uwitwa José Félix Antoine Mourinho amakuru baratanga gucacakaraza ariko bitangura no gukanyisha ariko kandi abandi dutangazwa no kubona transfer ya Diomande ivuzwe mu buryo nk'ubwo yavuzwemo twari twiteze ko umwanya n'umwanya hokoroka ibombe rya transfer witwa Michael Orize Okpov ariko tubona korotsi bombe ga transfer witwa Diomande ku mafaranga miliyoni 130 ya bwa mbere ni equipe ya Real Madrid nivyo wanashima ku munsi wa gatanu twari twaravye kuri ino nkuru yari yasohotse ivuga ngo 100% Orize azoguma Bayern avuga ngo esko Real Madrid izova yiprecipitate ku rundi musati zogurane nyuma y'iri nkuru yari yasohotse bavuga ngo mu Galactique ngo barondeye ngo ni Alvarez bakanandika ritangazo bwo tukabona ko kwaruguma amaso makungu mugabo kandi amakuru naho kuri Kaya Orize akazemeza 100% ko witwa Michael Orize agomba guma muri Bayern soit Real Madrid zo muri krita mugiye Bayern yo kwerekana ko yiteguye kuyaga nabo badashaka kwica imigendere bagize gute bafitanye na Real Madrid ngo ku munsi wa gatanu byari confirm 100% ko Orize araguma muri Bayern 100% peut-être Madrid ni amukene cyangwa ni aramukimutora bizobivyo muri mercato yo muri 2027 rero abantu twarimvira ngo mbega Madrid zo cibigenza gute iratangura saison yizeye kugumana Matanzono na ba Brahim Diaz na ba Rodrigo bashaka kina kwande bw'uburyo ko muri mediane byaravugwa ngo inyuma ya Rodri nta wundi mugabo kandi handi tukavuga ngo peut-être atari Rodri yinjiye Madrid yashaka kudesida gutangura saison atawundi mukinyo hagati gize gute yinjije dusohotse hano ku munsi wa gatanu nkuko bivuze akoroka inkuru ya Diomande urendi bukatwara bikoze ko nakadeba gato turiko turatana Landry ati ko Madrid ni baronde ya Diomande dans le but yo guperturba Paris Saint-Germain bigaragara ko imukeneye kubera ko buriya kenshi equipe ya Madrid murabona uburyo yagira tobera Barcelona yazina kukurera Madrid iratora Barcelona yazina na Bernardo Madrid iratora meme na Atletico reka cyane Atletico yari muri diri ya kukurera yari muri diri ya Bernardo Silva meme Barcelona yatanga kuzifuza ko yavuga ko aba bari cible ya Barcelona nimbere ko Amerika titangwa katitangwe Atletico Madrid binjiramo muri diri mugabo Madrid izarimwe ibaterura bajana yes nkibona rero ku ruhande rwanje Madrid yinjiye muri no deal avuze ati ubwo Madrid niyo bigombye gutobera Paris nkuko yatobeye izo bahiganwa muri La Liga kubera ko navuga ati Madrid buri irikiriye value yo bandi muri La Liga migano na Barcelona na Atletico mugabo muri Ligue des Champions no munsi Madrid umukonkira wa yari direct kuri Ligue des Champions no yitwaye kabiri gakurikirana ati ubwo niho bariko baratinya ko Paris ibandanya yikomeza bakaba perturba kugira ngo yan naje kwa Paris bikunde peut-être atumaje nko kwa Liverpool yoyo nubwo babangaye muri Ligue des Champions mugabo atapo no munsi ifise yo guterwa ba Real Madrid ko Real Madrid no munsi yibona ko umukonkira ari direct kuri Ligue des Champions ni Paris ifise amafaranga ifise umunyereza mwiza hama kandi igikombe gifise kabiri peut-être cyo kwiyongera kijya gatatu iri ya rokoro bafise nabo bakabagize gute
bakaba barayishikiriye niyo context nabize kuko rero abati est-ce que réellement Madrid iza kudepensa plus de 100 millions kuri Yann à 19 ans saison yiwe n'ivyo ninjiza kwa Leipzig mugabo est-ce que c'est un joueur exceptionnel bwa mbere konzi iyi migwi yo muri Espagne nubwo yagira atanga ayo mafaranga mugabo sinzi cyane mujye no gufata riske kuko ariko aragira poa mu itangazamakuru n'umustare kuno munsi nibaza ko saison irangiye mu Budagi inyuma peut-être ya Orize amatiere ubustare bavuga ya Diomande donc ari amamarka bagayambika abakenyi n'ibindi bigiye bitandukanye abashaka kwamamaza ya Diomande ari mwabo turetse n'ivyo ngira ngo ni profile y'umuguye akinira kuko nivyo dukunda kuvuga hari uburyo imigwi y'Ibredi profile mu gakinira na equipe isanzwe haravuga hari uburyo imigwi mugabo guproduce ubustare ku rugero kwa kundi igitabo ati profile y'umugwi Leipzig uko ugira ibiharuro kose uko ufata ibiharuka bitsinda biragoye ko ni muri buri wovugwa nk'umukinnyi akinira par exemple Bayern chez Dortmund muri Bundesliga ya akora yani atwibukije igihe twaraba mu Budagi ariyo Sancho igihe twaraba mu Budagi ariyo Jude Bellingham igihe twaraba mu Budagi hariyo Erling Haaland twari ko turaraba mu Budagi rega cyane kwera Michael Olise mugabo n'undi mustar tuvuze umustar ni wa mukinyi agira ivyo bero batabigira mugabo mwitangazamakuru ariyo hama kandi ageze kuba yogugwa Valer Marchande yiwe uba wumva nyereka n'umukinyi aguzwe kubwa projet sportif ariko no hanze y'ikibuga financier mashobora gutuma equipe idandaza nivyo jene ko ndavuga rero hari uburyo twigeze kuvuga la fois parce que njanye n'aya mazina y'imigwi ya Barcelona na Real de Madrid Azad mvago ndibuka Azad niwe yakagize yagahagaze karavuga ngo ino migwi hari uburyo tuvuze amafaranga bukomezi ibiki hari uburyo bashaka ko ari kuri level yindi migwi kuko no munsi nta soko Madrid yoja ko paritoja ko kubwa amafaranga tuvuze amafaranga erega nta nigiro bose yoka kuja ko Atletico toja ko mugabo ikintu bitwa rero kubaka izina ku breeding izina ryawe ukaryoha ku buryo naho Leipzig umukinyi Paris cyanyuma ikira 40 million yo kwangiza 40 million z'umushara akaja guhembwa 20 za Real Madrid bivaye n'uburyo ivuga iyo ntuzenye iyo izina ryawe waryubatse cyo bituma munsi ya Diomande uravye uburyo ku isoko ameze wanashema nanyo ndabakaye kuri Sky German binavuga ko ari kukumva ko kugereranya n'abakira kirimi gikomeye hari abavuga ngo ni Lamine Yamal muri Bundesliga bivanye n'ibiharo vy'iwiwe bon rega jeno nahere ndavuga ngo vyamfasha umwanya wo kwinjira deep ndabicoba gitumye Real Madrid iba interesse na ya Diomande kwimukeneye réellement canke arugutobera equipe nka za Paris Saint-Germain mugabo offre ya mesure du temps en plus ko amafaranga erega ni kinira boge nico cyariko kiratera amakenga cyateye amakenga ariko kandi cyanakanza abantu ego me Diomande mukinyi mwiza kandi wana shaka Real Madrid yonamugura nta kibazo biteye naho rero je ariko ndinjira aya mafaranga baramukemerera kuko digura nigurisha ku mukinyi nk'uyu est-ce que Real Madrid koko iramukeneye canke no guvya abantu à gauche à droite rero je natangwa ndabi ya contexte yuko peut-être ari gushaka kuburabuza Paris Saint-Germain iyo bigaragara ko bazohangana muri des championnats y'ifisi inshuro zibiri ziheruka ariko undi mwanya uko amasaha yegera imbere twaguma tubona ivyo binyamesha bakuru vyandika gauche à droite n'iki aho ngo hari impamvu Real Madrid yo bikeneye yana ariko kandi nimba ari impamvu yo bimukeneye pour quelle somme aussi impamvu yo kumukenya twavuga ngo none ko babuze Orize peut-être bakabona ko bishobora kuzorangira batamuronse ubwo bironke yindi cible bashobora kuronka vyoroshe munsi y'amahera boguze Orize en plus akiri moto babona ko ashobora kuzana nawe profile yindi te ubwo en plus ari mwiza ku nimero 7 goya ko namuze ugiye kuraba Orize ni mwiza ku nimero 7 mugabo Orize aussi ari efficace ku nimero 10 ko twamonyera ariko arakoreshwa nka nimero 10 cyane muri Equipe de France hari amapasi ariko araserva Mbappé akinira hagati mu kibuga ku nimero 10 mu gihe iburyo aba ariyo Ousmane Dembele ibo bamvu agatangura Barcola cyangwa witwa Desire Doué Mbappé akina kwicenda bavuga ngo peut-être uyu no muwinga karema gusumba kumva ngo ni wa muwinga yo gukinira na nimero 10 bavuga ngo nimba rero muwinga karema ashobora gukina nimero 7 ariko tubona na puissance yiwe y'uburyo ashobora gukiniza impande zose donc iburyo ni bubamvu akinje kuri iburyo akaba kiri muto akabanyaruka akaba dribble akaba buriya nanafashe umwanya wo kuraba n'amavideo yiwe menshi y'ukuntu yakinye muri equipe ya RB Leipzig mwaka weze kuko buriya transfer kiravugwa kuri YouTube hariho amwe mu macano acha tangura kuzana ziriya video ati voilà impamvu equipe runaka yifuza naka rero narabye izo video zose navuga ati ndi convaincu ku rugero rwiwe nko mugashoka kinira iburyo ni bubamfu
anyaruka acenga ashobora gutsinda ashobora kuasista ampulisi rero muri context Madrid ibuze Orize ariko kandi tutirengagije na ya context Madrid ishobora kuzotakaza rega Vini cyangwa ikamugarda mugabo uyakaba mu bakinyi à l'absence ya Vini agukinira mu bamfu amibuju gatereka yundi mu wari usanzwe ugize gute urusanzwe ugize ndaba convaincre y'impamvu Real Madrid ikene witwa yani Diomande asigero kumenya kimwe wari kuravuga kumahera ngana gute ko nabonye nabitwa Bazratani Ibrahimovic bavuga ati hagati esha Real Madrid ngishobora kwidatahura ivyirimo 100 miliyoni zirenga kuri Diomande reka tubizemo Edi nyuma gace kumva isa duhabwa na Saf Business Company. Safibu iramenyesha isaha ni isaha imwe z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza. Unyoye ji safi usinzira aneza cyane birumvikana. Turi kuri transfer witwa Diomande muri equipe yitwa Real Madrid. Tubashimira cyane abaduteza amatwi muri no saha igira kabiri kiganiro cacu twinjiyemo cyo kuri uyu mugoroba ku munsi wa mbere. Turiko tuyaga namwe vyinshi bigiye bitandukanye. Edi bwose zinakomezanya nazara ko ari mukinyi d'abord equipe yitwa Real Madrid ikeneye. Profile fatiye kuri profile y'abakinyi bareko bararondera uno munsi gushikira munsi n'umukinyi ubora ngo benshi bari kuyumvira kuko wanashima ino transfer kuko jewe iyo hageze transfer z'umukinyi haro zimwe mu mbuga zikunda kuba hanini zikoreshwa sizwe n'abana basocios babafana bire mugapana bangusanga swati arabanyaburaya canke se abanyafrika mugabo abandi ubona ngo kipe bavuga barayimba indani ni transfer muri Madrid igitangura sinzi nimba ari kubera ko izo statistique tutari tuzizi kuko turavuga Bundesliga bumvuze Bundesliga umva ubitwa Hari Edward Ken uvuze Bundesliga umva ubitwa uno mugabo Mikel Orize uvuze Bundesliga ora muri Berlin ukabona Luis Diaz wakura mvanga amaso muri nuze muri Bayern waje muri Borussia Dortmund ukumva kuri transfer avuga abandi ko Schottberg n'abandi byari bigoye kuyumvira umwana akina muri Leipzig y'umunyafrika bitwa Diomande ariko imigwi kuko ino ni transfer hariho imigwi yibereye muri reisite zabo zibihe birebire nta bikombe Azadi niwe kuvuze ku munsi waje ati ndazima magura imwe nakwise 5 yindi ndayisezeraho twahuye mugana ko mengiye kurondera ari kuri Atletico de Madrid equipe ya za Leipzig mu Bwongereza equipe ya za Schalke 04 iyo bishinda ko mu Budage Schalke 04 mu Budage nyene bishitse iri muri version zabo nziza ni imigwi danaza cyane ibyo bifite ayo makadema akomeye imigwi nka za Wolfsburg nuko bo vango buri sezi cyo baraba ku byaro twagize n'abakinyi twari dufise twinjije ngahe uyu musore yavukiye Abidjan umunyafrika apana ngo umunyako d'Ivoire yavukiye Burayi oya yavukiye muri Afrika nako ya Abidjan muga mukuru wa Cote d'Ivoire ava ya Abidjan aja ku myaka 15 yisanga mu gisagara ca Floride muri Amerika yasigiye muri academy bitwa AS Frenzy yahari ya Murinde muri Leta Zunze za Amerika muri Floride aza kuva mu yo academy direct aguzwe na equipe yande ya Sede Leganés muri Espagne umwaka muri Sede umva yo evolution umwaka muri Sede Leganés aja muri equipe ya Luxembourg Leipzig aguzwe miliyoni zingahe miliyoni 20 miliyoni 20 zonye nizo Leipzig yamuguze imokuye muri Sede Leganés yarayikiniye muri saison 24-25 mugaba kinira mu bana iriya saison bari batuze première division ko inyuma iriya saison Sede Leganés baciye bakoroka bakorotse saison 25-26 yiturangije acaja kwa RB Leipzig urumva Leipzig no mwaka umwe wonyene ndakwise ko ino transfer yatanguye umugabo bita equipe bita Liverpool Liverpool imaze kuba irondera umugabo ndako itakaza Mohamed Salah bimaze kumenyekana ko
Sara atazongeza amasezerano babanze kumusezera bwa toke tukeneye umukinyi w'umusubirizi akiri muto akina iburyo asubira Mohamed Salah batagingo bitwa ya Diomande bakimutaginga direct Paris Saint-Germain byinjiyemo Liverpool bivuyemo Paris yageze naho yumvikana n'umukinyi Paris iraganira reka Paris kugira ngo Liverpool bivemo byavuga ko Paris Saint-Germain yabarushije ingufu muri transfer yaje kumvikana ngo nande n'umukinyi isigaje kumvikana nande na Leipzig kandi deje no munsi naje ndavyemeza ko ndonde na Liverpool nkarondegwa na Paris Saint-Germain kundi Rwanda biroroshe ko nemera nk'umukinyi w'umustar cyangwa umukinyi ngene progress oya profile Paris biroroshe ko nemera Paris bivanye naho umupira ugeze no erego no munsi yaramadute kuri champion d'Europe kabiri gakurikirana Paris umenyereza mwiza nka Luis Enrique muri projet y'abakatari yamaze gufata ikibanzo haramadute kwa Liverpool uri umukinyi muto kuko tegeza gukonta ukavuga ngo hari abakinyi benshi baguzwe amafaranga menshi kandi bakiri bato kwa Liverpool mugabo batarepose mugihe no munsi rega kwa Paris baracaduta kuri Bede Barco bavuga tumara umwanya yogenda ariko nyuma ya saison zibirega za Dembele zire impeccable hariko haravugwa amaofre ya Zari irari nyuma yo kuba iri ofre ya Rafinha donc Dembele yogenda Barco yogenda ukisanga muri bere basatirizi buri yabo ubona umenga barafise garantie yo kwagumana cyane no witwa Desire Doué na Kvicic Kvaratskhelia nibo bantu bigaragara umenga bobo ibirenge byasi ijana kwijana kandi nibi navyo nje shora kwimvira kuri ababaduwe na Kvicic n'abandi nabo baguma muri equipe ya Paris Saint-Germain uno munsi hariyo point bamazugira muri equipe ya Paris Saint-Germain ni muri buri utavuga ngo bagiye kondera ikibanza bafise confidence na Luis Enrique yo barishi bench cyangwa akabakinisha minota mike kugira ngo akinishe ya Diomande hari uburyo iyo pressure batoyera Santa gusumba ngo no munsi uburyo Fran Witz ni miliyoni yagutwa bava muri equipe ya Bele bakuze muri equipe ya Liverpool muri equipe nakwemerera kugira iki gutakaza iminota mike kuko hari ibyabakunzi ba Liverpool mva ngo bamwishutse waraba rero iyo transfer kuva kwa Liverpool Paris Saint-Germain yumvikana n'umukinyi hagira bavuga ati gisigaye no kumvikana Leipzig kandi twabona ko ari Paris Saint-Germain yoyo amafaranga Leipzig ko byavuga ko biri varia mu miliyoni 90 ijana Paris Saint-Germain isa nk'ibanza ukamufura kugira ngo ibanzira indire mondial yera amaje kugana na Leipzig Madrid bivyinjiyemo umaze kufisa umukinya afise yo profile bro nanje ndi Leipzig no kuyagararako nozi gusaba uvuze neza Ibrahimovic avuze ati hagati ya Leipzig umugani wa Landry hagati ya jewe na FIFA wari mwatazi umupira hagati ya Leipzig na Real Madrid shaka kuba ari umwe adakomeye mugabo jewe ico nagarutse ko si hari impamvu sportive mabwa mbere fadigue zo Madrid bipfuza yandi nivyo ivy'amahera bivaye na isoko gigura nigurisha no musi jewe ko bwanje rigeze je nimva nivyo nakonda duka uyu no mukinyi ariko no musi no bigeze no boss si bagugwa adize never no mukinyi baza ko kuronga umukinyi do classe ku rugero rwa yani adize never no mukinyi legal no mukinyi afise ibaro biteye ubwoba muziko ariyo mu dribblere wa mbere no mwaka mu Budage muri Bundesliga erega n'ibitsina ni nawe musatirizi afise 13B ni nawe musatirizi turangije na pass 9 ni nawe musatirizi burya bivugwa ko basatirizi bose bahari kene nabandi n'abawurize n'abandi bajya basatirizi twemera bari muri Bundesliga niyo musatirizi wenyene yaganije duel 4 kombi je ndakunda statistique ku myaka yo 19 ndakunda abakinyi bagira ibaro nk'ibari mu mitoko bigaragara ko individual mabari impoje en totalité contribution 20 muri equipe nka Leipzig hindagurika no muri saison hagati ata stability fise mu mwaka wa mbere muri erego uvuye muri Eganese naho nyene uvuye kwifasha kuduga ukisanga muri Bundesliga muri equipe nka Leipzig hari uburyo presiduga muri iriya saison Leganese kira mu cyaro ca mbere arafise inkino zitatu yakinye mu bakiri bato n'inkino zigera kuri 10 yakinye mu bakuze akinye inkino 10 gusa uno munsi kwa Leipzig seziyeza akinye 36 match abatsindira ibitsindo 13 na assist 10 aho ni kwa Leipzig rega no mu gikombe cy'isi arafise contribution yagize mu nkino Cote d'Ivoire yagira atsinda abantu barabimuka match ya Budage na Cote d'Ivoire ya Diomande afise mu maboko nubwo vers la fin twabonye Cote d'Ivoire iva muri match abadage bakabatsinda mugabo warabona ko mu vyatumye Cote d'Ivoire yo kwempoza imbere y'Ubudage Diomande kuvuza ya Diomande kandi iki naco rega umenye ko ugerageje kuraba inkino nyinshi igihe twanye tuvugana Kainaza turavuga tuti nimwe bakinye bakoresheje iminota myinshi muri mondial cyane cyane aciwe bamfu gusumba kuri poste amenyereye kuko no mukinyi nabonye hari abantu bariko barabwira ko Deba il peut jouer à gauche ou à droite mugabo nuzanya akinisha amaguru yose poste yiwe ya mbere kandi neza ukujyo niko kugu niyo pied foro yiwe mugabo twarabonye uno munsi kuronka umukinyi agukinira iburyo akinisha ukuguru kukujyo nyene ari efficace biragoye c'est pas n'importe qui ariko kandi kuba afise n'uruhara rwo kuba yokina
ibo bamvu hari impamvu ituma Real Madrid bavuga ati on peut débourser kuko Jude Bellingham yaguzwe nawe nyene zirenga uko Chouameni bagugwa izi transfer turazimenyereye Madrid ahubwo ariko cette fois ni na commande y'umumenyereza karahabwa vyose muri Real Madrid ni nayo mpamvu kope yemeza ko ashobora kuba ari mu bagize uruhara go kubwira Perez ati uyu mukinyi twa Diomande mukenyeye ariko ngo ni nyuma yuko baramaze kubona ko situation ya Olize ya Provio Olize bigoye kumwiza muri equipe Real Madrid muri no saison ngo bati reka twitabaza umugabo witwa Diomande hari n'abageze kure n'ubundi nk'ikinyamakuru Sky cecemeje ngo ashobora muri za possibilité n'ubundi turaza kubigaruka kuri Vinicius Junior mu bijanye n'iyongera ry'amasezerano yibuka bona ngo kwiza Diomande bitanga possibilité nyinshi kuri Real Madrid ni hari pressure bibakura hari pressure bibakura ko kandi peu importe bisobanura ngo n'umukinnyi afite profile kuvuga ngo Vinaguma arakinishwa iburyo mwibura rya Olize ni muri tureke guhengeka y'abakinyi batandukanye bagati mu kibuga canke se tureke gushira mvango abakinyi tutizeye kuko no munsi nivyo ba Ibrahim bo hakinya ba Jude mvango bakinisha mu basatrizi mugara uburyo uwo mukinyi vy'umwimere asanzwe akina iyo ntuze nyayo atanga stabilité ariko akina ico kibanza hari uburyo bumukonta ko byinshi gusumba bisobanura ngo ala presence ya Vini bashobokina muri iyo system y'abasatrizi batatu tuzi ko iyo system Mourinho ari for muri ivyo ko twavuga ngo nimba utaguze Olize uragaruka muri system y'abasatrizi babiri n'abakinyi bagati mu kibuga bane mugabo no munsi ufise umva ngo mukinyi ashobokina ku ruhande nivyo bindi mvuga ngo transfer zimwe ziriko zirateba kwa Madrid mugabo kabona nico gituma n'ubu transfer ya Rodri ndacayibazako niye po Mourinho ifise ko bigaragara ko uburyo yagize amapomba transfer yose n'uburyo yagize po mu transfer ya Diomande ko biboneka ngo Madrid basa nk'abashize hasi gatoya neva ko kubiganiro kwa Rodri bashaka kubitangura mugabo basa nk'abashize hasi transfer dugira ngo banze biteho nde ya Diomande ko kino tutiyumvira ko nima Madrid imaze kudebursa kuko nivyo binjira amafaranga menshi mugabo twibukanye ko inyuma yo kwinjiza umukiyo nyuma y'inje ni kukurera nyuma yo kwinjiza kukurera byavuze ngo Madrid imbere kwinjiza uwundi mukinyi igiye kuraba ko atabandi bakinyi bogira iki bosoka abachwameni baravuga mu bagenda mugabo Mourinho aradepose ba Camavinga bari ku muryango mugabo nawe yabanya ati sisohoka waraba abandi bakinyi bakiri bato Madrid ifise bwo kubagurisha igomba kubatiza erega deja ugiye kuraba no munsi Real Madrid bari bafise iyo chance yo kugura abakinyi defensivement umaze kwinza ukureo ukinza Dumfries ukinza Konate nibaza ko ucubanza ukagabanya ritme ukiraba muri mediane ikaya yarabaye no kuri Xabi Alonso mbwira ati gandiza abakinyi bo muri mediane dufise turako tworonka usoka mugabo ageze kuri Daniel Ceballos ati wapi uribuka ko transfer yiwe kwa Marseille yasani yarangi ngo birangira abihinduye avuga ati wapi iriya transfer igipfa byatumye Madrid itirukane kwinza umukinyi wagati mu kibuga rero nuno munsi tubona ko ari muri Espagne rimwe na rimwe financièrement équipe ziri kuri surveillance idasanzwe hari igihugura abakinyi kavuga ati naho nakanda mukeneye bisaba gusora kuko muri wose arabona ko Madrid tu peux pas te permettre yo kwinza mu mukinyi nka Enzo muri mediane ugifise Jude ugifise Valverde ugifise Chouameni ugifise ababarda kure nabande bamena ko ba Bernardo Silva wongeyemo muri squad yawe nuno munsi turabona ko nta mpamvu yatuma rega Kaya Rodri iba urgence ahubwo gusa Kaya Rodri itegezwa ko urgence en fonction y'ivyo babona bashaka gukina kubera ko Mourinho ngo barashaka kuvuga ati nimba ndi oblige gukina muri 4-3-3 ngabanzi ko gukina nk'umusentinelle kuri Chouameni peut-être ariyo stabilité bitoma gusumba ko no bamfise Rodri arashobora kurekomanda Rodri ko Rodri nazo zari wa mukinyi aje gushaka ko pressure vyanga bikunda bwa mbere bamugura make ko akisigaje contrat no y'umwaka uba kwa Man City gira kabiri no mukinyi akuze imyaka 30 vyumvikana ko peut-être uri oblige no kumugerera rugero rw'inkina kina kugira ngo muri zangire umukeneye ngira ngo vuze make kora ko ngira ngo vuze make sinzi ko bufatiye ku bakinyi bo hagati Madrid yaguze oro musine baza ko ku myaka 30 yaba miliyoni 60 burya nizike kuri Perez imagine